aya ma competition Miss, que ce soit Miss Burundi, Miss QueenNGOMA, ni opportunité nziza ku mukobwa, ku mwigeme wese afise ivyiyumviro, afise amarêve ashaka gushikiriza pour notre pays, pour notre société. Donc aho aherereye hose, c'est vrai ushobora kuba ufise amayide. Ijambo ry'Imana rivuga ngo twaremwe mu buryo butangaje kandi buteye ubwoba. Nivyo je nizeye. Kandi ngo twabaye créé par la ressemblance na image ya Dieu exact. Bisigura ko jewe uko nsa, wowe uko usa, uko uwundi muntu wese asa, ni Imana yashatse kugaragaza ubwiza bwawe biciye muri uwo mundi muntu. Donc uri mwiza, peu importe ibyo bakubwira, peu importe ibyo nawe wibwira, peu importe amajwi aguca mu mutima no mu mutwe, uri mwiza, garagaza ubwo bwiza Imana yaguhaye. Nico nabwira umukobwa wese, donc afise ako kantu kaguma kaduga muri we, sindi mwiza, sinsa neza, peut-être ko nafise taille nziza y'abamisi, sindi muremure, ndavyibushe, tout ça. Twese twaremwe muri image exacte de Dieu. Ubu baraba umugambi wawe niwe baraba cane, ibindi biza mu nyuma. Hari ibintu byinshi bagiye barazana ngahanya muri Jio byo kugira iganwa ribandanye rigenda neza. Ni bihe bintu bazanye nka innovation kuburyo uvuga ati wow, aka kantu najewe nteguye ihiganwa sinokibagira. Hello murakomeye, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Kuba ari hanze yacu mu nkundire ndabwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Nongera ndabaye ikaze mu kiganiro cyacu arico cyanyu mushikizwe na jewe Omario kuri Yaga Tech TV. Nkuko mubibona rero ndi kumwe na Miss QueenNGOMA hamwe na Première Dauphine Miss QueenNGOMA 2024 nabigeme beza nkuko mubibona, ariko rero iciza kurusha vyose nuko ari beza mu mutwe kurusha no ku mubiri. Bafise ama projet meza cyane, sindinda kuyabasubirishamwo ama projet yanyu kuko menshi barayazi, ariko nyambari na ngombwa muraza kuyavuga. Ariko reka duheraho nyene, mushobora kutwidondora mukidondora abantu batari bwabamenye kumbure, ariko benshi nibaza kuba bazi. Okay, murakoze cyane, mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Nitwa Ninzizanti ya Kelia, ndi umunyeshure, ndi umwigeme yagiriwe ibakwe ryo gutorwa nka Miss QueenNGOMA 2024. Nkaba mfise umugambi nsanzwe ndangurira aha mu ntara yacu nziza ya Gitega, commune Gitega. Ni umugambi urejwe guteza imbere amafamiye, imiryango, les familles autochtones et les familles démunies. Umugambi nkaba nawutanguye mu 2021, donc 2021. N'ubu nkaba nkibandanye ndawukora. Nibaza ko ari ivyo comme présentation. Yes, merci. Hama namwe mwitwa gute? Projet yanyu yavuga gute? Nitwa Ngungire Mizanje Gloria, nkaba ndi Première Dauphine Miss QueenNGOMA 2024. Umugambi wanje witwa tubeho neza, ukaba ukora nk'ivya misi yene dukorana mu gufasha abasangwa butaka. Yes. Ibizege. Nivyo nta bindi narenza. Uyu munsi rero hari habaye selection y'abamisi bari 20 batoramwo 10 mu ntara ya Gitega. Ni mwebwe mwari marraine wi evenement. Iyi evenement mwabonye yagenze gute muri rusange? Tout d'abord, sinibaza ko twebwe twari turi marraine, twarabanje juste basanzwe nk'abandi bantu bose. Twagira ibakwe ryo kwatumira muri evenement. Yes. Hama vyari bimeze neza cane, hari decor nziza, hari ibyo byose bimeze neza, abamisi bari basa neza, bari bambaye neza, babasize neza, sound yari imeze neza, vyarimwo umutekano. Yego, vyari bimeze neza aho hari. Hariho ihiganwa rya Miss bigeze kujamo, hariho n'iri higanwa rimwe riraba. Nire tandukaniro ubona ku mahiganwa yigeze kuba ya Miss, nire tandukaniro ritandukanye n'iri higanwa rimwe riraba uyu munsi, akabijya ubona bano bazanye nakahe? Donc compétition kuri abo ubona amahiganwa yandi yabaye. Bon, comme nta
batayo nagiyemwo iyo maze kujamwo ari Miss QueenNGOMA Yes. nta bintu byinshi bifise no bivuga ko umugabo nuko twabonye ko amaprix yarahindutse amaprix yarahindutse ivyo bemereye abamisi bazotogwa ni byinshi par rapport ya avant sinon nta bindi byinshi bifise no bivuga ko kubera sindazijamwe izo competition donc Miss Burundi sindayijamwe harabigeme menshi n'ubu bagitinya kuja mu bintu vy'abamisi kumva zuko mu kibano babifata yuko umenga ugiye kwidandaza ugiye kwigurisha kubwawo ni ikihe kintu wobwira abo bigeme? Tout d'abord nuko aya ma competition Miss que ça soit Miss Burundi, Miss QueenNGOMA ni opportunité nziza ku mukobwa ku mwigeme wese afise ivyiyumviro afise amarêve ashaka gushikiriza pour notre pays, pour notre société. Donc aho aherereye hose c'est vrai ushobora kuba ufise amayide comme tu le 8 mars déjà. Yes. Donc urumva abakenyezi ushobora gusanga afise ivyiyumviro mugabo adafise ahantu bivugira badashobora kumwakira neza. Donc ndahimiriza umukobwa wese abona iyi donc aya ma competition ni opportunité kuri wewe kugira ushobore kugira kuri aya marêve uronse abandi bantu bagufasha kuko ya des fois usanga ukenera ingufu z'abandi bantu kugira ushikandi hantu. Ndahimiriza umukobwa wese guparticiper vraiment. Ufise amakritère basaba ntiwitinye gira estime de soi urabishoboye uri mwiza ntaco buza ko atagutora. Nize nzitizi ukunze kubona kubigeme bagiye muri no higanwa? Inzitizi kuri bo Yego. ya des fois société ici kwakira ukundi kuntu ukamengo nyene wowe ushaka ibindi bintu alors que ugiye muri ivyo peut-être nk'abavyeyi bataba bitahura ugiye donc muri famille batariko barabitahura sinon babitahura ni sawa ahubwo je mbona ari opportunité beaucoup plus gusumba ama barrière n'ama limits yoba hari. Iki kibazo ndakibaza mwese maraza kukinyishura. Twarabonyemo deuxième dauphine muri no higanwa tubonamwo na Miss Popularity kubera iki mwebwe mutagiye muri no higanwa? Personnellement jewe nibaza ko ari ibindi bintu bifatiriye sino kindi gihe bisohoka nyine ncagera nanje muzobara muri Miss Burundi. Aho wishire gato kawe namwe ni kubera iki mutarigiyemo? Usanga hari ibigufatira cane bivanye n'ivyo burimwo ngira nko mu mwaka uzanaje murashobora kumbona canke 2027. Muri rusangi iyi evenement wayibonye gute? Byari ibintu bimeze neza cane byari biryoshe. Nicyo kintu wabonye utari witeze kuza kubona ngaha? Premièrement décor ya niyo yatanguye nyene kubigira vyiza. On top. Na organisation donc aba Miss barabigeme baciye ubwenge cyane ahubwo naje sinzi ukuntu yabiravye ko kugira iba selection byari ibintu byiza cyane. Hari imigambi bavugiye imbere yacu ariko nawe hari uwo wabona ukavuga ati uyu mugambi mu vy'ukuri umuntu yiyumviriye niwe mugambi wowe wumvise uravuga ati wow uyu mugambi nubwo uyu muntu atopasa uyu muntu awukoreye ko yotera imbere? En fait urumva kugira umuntu arinde agira courage yo kwiyandikisha muri competition. Yes. Hama bagaselektiona bagasora agaselektiona hama kagira courage kandi kuza imbere y'abantu. Ikintu kiba gitona au cœur rero je nta mugambi mfise no vuga ngumva ngo yani wari munini ngo uyu wari muto ya kuko umuntu wese yinza azanga imbere yacu ico kintu kiba ari kinini gose mu mutima bavuga ati je nzobona kirabaye réaliser. Je fise ama projet yiwanje nawe usanga sandi ma projet yiwabo ahubwo ni kubasutena twese dusutenene twese aho turi dufashanye bose bafise imigambi myiza vraiment baraciye ubwenge bavuga neza bi-exprima neza yari top. Hari umwigeme usanga afise imigambi myinshi kandi myiza gusa akavuga ati jewe kuri poni ravye je sindi mwiza ashobora kuja muri ivyo vy'uwo Miss. Ni irihe jambo bwira uwo mwigeme yumvira muri ubwo buryo? Ijambo ry'Imana rivuga ngo twaremwe mu buryo butangaje kandi buteye ubwoba nivyo je nizeye kandi ngo twabaye créé dans la ressemblance na image ya Dieu exact. Bisigura ko jewe ukonsa wowe ukusa ukundi muntu wese asa
ni Imana yashatse kugaragaza ubwiza bwawe biciye muri uwo mundi muntu. Donc uri mwiza, peu importe ibyo bakubwira, peu importe ibyo nawe wibwira, peu importe amajwi aguca mu mutima no mu mutwe, uri mwiza, garagaza ubwo bwiza Imana yaguhaye. Nico nabwira umukobwa wese, donc afise ako kantu kaguma kaduga muri we, sindi mwiza, sinsa neza, kuko ko nafise taille nziza y'abamisi, sindi muremure, ndavyibushe, tout ça. Twese twaremwe muri image exacte de Dieu. Ntibitume umugambi wawe utawushira habona. Miss première dauphine nawe ni kuvyumva? Niko ndavyumva. Ariko urakunze no kuvyumva nawe ivyo bintu, ugasanga hari umuntu yanse kugenda muri iryo higanwa ukumva runaka ngo ntagaragara neza. Ubu ntibikunze gushika cane kubera ko ubu baraba umugambi. Umugambi wawe niwe baraba cane, ibindi biza mu nyuma. Hari ibintu byinshi bagiye barazana ngahanya muri jio byo kugira iganwa ribandanye rigenda neza. Ni bihe bintu bazanye nka innovation kuburyo uvuga ati wow, aka kantu najewe nteguye ihiganwa sinokibagira? Ukuntu après tout ça abatowe n'abatatowe bose baronse amakado by'umwa bose ko bamehita bafise valeur, kandi ko ça veut pas dire ko batatowe ko imigambi ya bitari myiza. Ya zangohe n'abandi babibonereho kubona bose baronse amakado. Miss QueenNGOMA hamwe na première dauphine, reka ndabashimire cyane kanya mushoboye kuduha. Nasi turabashimiye cyane. Yego mukomeze mugire ibihe vyiza. Namwe murakoze. Merci. Twigira Ingozi kuraba Ingozi nayo nyene bizogenda, zoba turi kumwe namwe. Tuzohira Imana ibishatse. Mugire rero umugoroba mwiza. Twese. Yego, bye. Bye.